Ninda kwambikaga amadesi jewe umuntu anyambika n'umukonesere wanje umwe yubawe bawita Oscar ngo rafiki yangame guca nyumbani aniretse yashita nyumbani urumva genzi we ramuzana ingorane ziwe kome nawe kamirone mire muri sosa kimaso egare so president jaso anje wanje ingo dutambe nzenzenze Nzenze ingo dutambe nzenze hariya hijya kwa Mutama ndasiga umwana w'umutima arankunda nkamukunda turakundana naco nzokwima ico nafita na unimbona urangakatsa uranyemeza anje wanje ingo dutambe je warinzi nemera kwenga mu Burundi Fizo na Satobi nango kwezi na mukombozi na KIRIKOU abasigaye nabo bagende kubona we cari kidoma yifuza ati mbigi impano hanzoduga gute aca wana bigi fira carahabura aca kubitumwa ipfa ngaha ni Londres so sakimase kare so president jaso. Hello guys, reka munkundire ndabaramutse cyane ndababwire ko ndabakunda cyane. The King Family Burundi TV. Everybody, imbere yanje muratse kumwe umusore abikora bigacika nawe sugundi Suza Namba aka Madesa aka amazina menshi inuma y'ishamba. Madesa reka ndagusayo kandi umuntu ndamukitsa akora dukurikirana. Murakotse kumumwanya ni sawa nawe. Meze neza nako n'abafana badukunda badukurikirana. Imana bahetsagire. Reka anshimire nuri karatuma amashusho amasanamu ni Joba witwa Joba so sakishwa inuma y'ishamba. Iyo ubonye Joba yicaye muri kino kibanza wewe yumva gute? Numva feshe kandi umuntu yifite umutima mwiza je nakunda umuntu akinkunda nkikimubona unubwo rukundo wonyereka navuye n'ugwahehe bro. Iyo ukuravuga urukundo ubushatse kuvuga iki? Urukundo sikubaye urukundo kukubona mudema munakuna no guha ikintu nawe umererwa neza kabaze kamiliyoni ngo rafiki yangame guca nyumbani aniretse yashita nyumbani urumva genzi we ramuzana ingorane ziwe kome nawe kamiliyoni mire muri sosa kimaso egare so president jaso. Madesa ryavuye harabatarizi Madesa cyavuye kure harabeshi bambona mu barabara bayayata je navuye kure bro je narirondere ngo je n'inuma y'ishamba ndi numa sinaronderewe je ndiyemera sana kandi je nakona kuryoherwa banyita shona na bana je Madesa hanu ryavuye naguciriyemo ryavuye ni mu buzima bugoye narangiye kugopesha dufite mu gisyo kweri mu Kanyosha ko ndumva ati mbe badirenga gute ndakopesha umumera ati ngoba no vili twadesa aratunyima cyangwa teka nikwe 200 amadesa hari kera muri 2011 suno munsi hari kera ntabwo umusari ntabwo mvume ko sinagane gatangwe kuvuma muri 2013 niho gatangwe kudoga kandi dufise amakuru yuko wanashoboye no gukorera mu soko ya kera ya Bujumbo ariho n'izina ryawe ryakomerere shashike bampamagara shashe we shashe zani shashe nk'abacapu nkagena nk'inuma y'ishamba apana zanuma z'intungano zitunzwe sinashobora kode y'akazi ni kode y'akazi bro. Madesa harabavuga ati Madesa n'umunywanzoga Madesa byavuga singi niki wewe kuri Madesa rivuze iki kuri wewe? Chewe ni chewe uri hano n'ivyo murasi y'abandi babona bro je fise ivyo mbona nawe ufise ivyo ubona kuko nta muntu ndagenda kuza gusega iwiwe mu rupangu ye gudodorerako. Ubu Madesa vyifashe gute mu buzima bwe? Meze neza ntashimira Imana kweri. Ubu nta nzara ndoza gukora mu biganiro ngo ndafise inzara ndagiye kweri bana furara umupira nambaye bro. Oya ni mwiza cyane. Ni bangahe bawampara? Ninda kwambikaga Madesa jewe umuntu anyambika n'umukonesere wanje umwe yubawe bawita Oscar. Oscar nyina barakwambika niyo nawe ukunda cyane yirambire kweri Imana muhetsagire murundi arakunda abastara abona itara y'umuntu ahetsagirwe bo. Bega mumaze kuvugana iki na Oscar tumande ko yagu ubuzima ati mbe biri gute Madesa ati je ni fresh bro tinawe biri gute turafise tara
dufitaniye n'igikorwa gishasha. Uno musi Madesa harabibaza ati n'umukomedi canke n'umuririmbyi byose style zose kuba zera kuze nk'inuma y'ishamba sinuma y'intungano ko je nakinira hose hajya kugura amapota bisi base batsinda harakaririmbo kunda kuvuga ngo nzenzenze umanze kwanza ubakangure nk'uko tuzinye anje wanje ingo dutambe nzenzenze nzenze ingo dutambe nzenzenze hariya hijya kwa Mutama ndasiga umwana w'umutima arankunda nkamukunda turakundana naco nzokwima ico nafita na unimbona urangakatsa uranyemeza anje wanje ingo dutambe ishoboye Madesa sinuvuga vyinshi tu ndazi ko abisi barura tu cyo ni jewe bro abaririmbyi bakunda kwandika bivanye n'ibintu byarabaye abaririmbyi nka mu Burundi n'ababono beshi n'ababono ko sinuvuga nabi je abaririmbyi nemera kwe nka mu Burundi Fizo na Satobi na Ngokwezi na Mukombozi na Kirikou abasigaye nabo bagende kuryama na urove music batse mu nyuma kubera nabo nyine bari barabapanye mugoce bagasira bemera kwera mugo utashizemwo Kirikou kandi bavuga yuko namuvuze ati kuno mupana yama yananchore ati hagaze niko namuvugana naye mba nkeneye ndaba amavyusi kuna aduga bro soma soza kicwa namba rajyama hano yo yagomigire mu barabara bro ijyama hano yo yagomigire mu barabara mugora ko Imana yabe bikoze rajyama hano yagomipfire mu barabara apfugo batwenga mugore k'Imana yabikoze tiwe Kirikou tiwe ndagufise uzobaho nka wewe nyene uzobaho nka wewe nyene uzobaho nka Madesa nyene Kirikou namukunda cyane n'umuntu wanje no mu bro n'umuniga wanje ahari hose habwa icubahiro bomba Madesa uno musi uri kuraraba umuziki w'u Burundi uko wari umeze kare nuko umeze uno munsi dufise inzigo hakuvuga ati kaduhe petit frère n'abaryoherwe bace bazana inzigo titumuhaye umwanya tacatsinda tugura amapota abisi basinda mvugira mu migano ko raje n'umuntu nkerebuze se uyu mutwe nambaye se bateri bro cyo mvugira mu migano mugari umuntu yumva ikintu abayacumvise bro bomba sike iyo uvuze ko umuziki w'u Burundi bose bafise inzigo harabo wadodoreye bananka kugufasha n'ababono tindufashanya hakuvuga ati rafiki yangu umupeti ariko arakura nawe afise icize ciwe jazo hameze neza nawe reka turaye impano yiwe tara akabutse baswahili muswe nako nabaswahili sana bwana no mumezi rimwe noyeza kuvuga ati kosa pesa one watu pata pesa one tabia yako umva ronki cyo mpamura nkura bameze no mumezi rimwe sana abantu bari babo kwa amezima n'abantu bakundana sana kumezima ntagiye guhunda babaye avuga ati tabudura sumani ati nawubeho tukafashanya muga barundi misaya none urabona kuri bonane me kuba mu makotse bonane muratumira abantu muga amezima baratumira abantu gwa rukundo none Yesu azababaza kimakotse ngakwise ni shoke je kwese novuga umuntu agiye musa mufise inzigo kandi iyo nzigo yayo ntazogira ibibashikana ko kweri niki kintu usabe ko aradukurikirana ikintu usana ko bodufasha fasa unkeneye 67 wisakate 960 kasubiremo 67 wisakate 960 urayo kuntu abantu bameze nabi nta numwe azondondera kandi wanyu mu barabara ko mareze ngo turagufana ubwo rukundo rwahe Madesa hari abantu bahora bakurondera bakakubura kubera ta telefone ufise telefone none ko batayingure baho umwanya abantu babono ataco bazi none usabiki Jesa ko bonshigikira nanje nkaryoherwa nkambuka ati nande barampaye umwanya nawe kivuze irya cyamo naboze none sati bintu ubuzima yaciyemo canke bakiriku ravya nkana yagumugende mu barabara nande nibamfashe je no saba kweli nimbaraba hari abantu benshi abantu nibo bababi bose nayo udabaramuhemuki na Yesu baramuhemukiye mugo ariko vyarangiye udagiye kwitera ikamba ndakunda Bibiliya sana naho mu Muslimu ariko Madesa akunda ibintu byinshi kuri wewe je nkunda bademu nkakunda bagenzi banje nkakunda kugirwa mbona umuntu nkimubona mbega iyo ukunze umudemu mbega ahorati ciyumvira ukiyumvira abademu n'abantu babisana umudemu uramusohokana disheri n'umunsi nakene kuryoherwa cye na wewe mugo bikarangira
ebana ejo mwahwana gaca hwana Markiyo wa Nikodemu we soma namba so zakiyo zakimaso muri ne yajewe urazi umugore umuntu mubana imyaka yose garafrere si umwaka umwe muzungu murahwana umwaka igihe cyose mwoje nakundana sana afite urukundo mwoje nkunda umudemu yironderera zanuma zo mwishamba azicarimo pana babadimo guma bisiga inzara atakintu urashobora kubona bro umudemu mwiza mudemu mwiza wewe turabizi ivyo biramenyerewe bashora amaguru tuzoyajya none tugeze kuvyara abana je nkunda abademu bajya bironderera nkaje nko kurikira ko nakora bro ubucengetse ku level ubu ndiko ndubaka inzu bro uriko ndubaka inzu ko ndasaba support ko ndubaka inzu ntibusana umugega nakuze bro ubone ngo nuko tabwanwa fise tu base tu parangira neza ta stress ndi hamahoro reka basani basaza utsura base big feeds imyaka umubonye ari hit aguma ari hit ariko Madesa benshi bamuzi ko asanzwe amesera abantu biki katakazora cagakora kazi ntaboga yakazi haje Imana guhaye umwanya byose ukomeye gwakora karose urashimira Imana haraba babibuze biyumvira ukuntu rirenga na wakirose urakora bro Imana duhaye ubwenge ururutu twambaye rukoreshe n'amaboko n'amaguru ego Madesa ariko arubaka inzu tumushigikire kandi ukuyubaka hega Madesa jewe cyane ko nubaka nyene none sinumbize uko je niso hatumbereye mukabezi niyo wagiye kubaka uvuga ati jewe ebana ndahunze umuji ndawuhunze mugobeshe ko barambona bibaza ngo numuyu wa Jefferson je naciye mu buzima bugoye je sinkine gusubira mu buzima bugoye bro aho nakoze narakoze bro je nkine ko nka jewe nyene ko je narakoze kweri Imana ishimwe kaje naciye mu buzima bugoye bro hajya nyene gupfugo watengura kizi hajya urenganya abantu bitwengera harakantu ukunda kuvuga ngo muri ne umva yane nkuko nyine wate ugashika muri ne bagushira muri ne neza beshi banja kopi ngo ntibazoshobora bagende kuryama batekereze mafaka ndabafatse bose iyo uvuze urabafatse buri kufaka ndenande abisi bose mugara abagukunda Madesa je umuntu ankunda go no womfasha mugo nivyo abantu bankunda mugo je ndabizi ndakunze kandi je sexy mugadi ko sindayiha umwanya ku muntu yakotse amateka nkakwisi ni Yesu umwe yakini ya cinema Jesus wa kina umusara pana ngo bariri wene ngo batupaki ngo bapiki fiso badamand badamonde ngo bariri wene ngo babona poyo ya baga nta mateka barakora ariko turagukumbuye subira kandi tumanze dushirire iyo nguho umwanya aho nkina wari kubona gatari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba mayisha nari totomoya nari haraheze igihe kinini cyane warabuze umugenzi wawe narabuze umugenzi wanje murapere yapfuye yararinje ndiri mu twari kumwe bayitisipiri mugari ko kubera bisi baciye bazana inzigo mana abantu babedesinitse umwana w'umuntu bro abantu n'abantu bagoye ibibazo vyane babashwanye n'abagore canke n'ibibazo vya ubuzima bw'abananiye bagomba kubigushira ko batabitwara gusenga Imana yawe Imana yabaremye je nabaremye bro none Madesa birabishika ugasenga misi yose mbyutse ndasenga kubera wese wampaye umwanya ni Imana yampaye umwanya iyo Madesa byashitse bikamucanga ivy'ubuzima ntavyo ubuzima bincanga jewe uko jewe mbabara isaha yose ubabaye namba mbabaye candi hamara uko je abasani dusaza batwihamurare tu speed ari nakari kajambo wifuza gushikiza ko aradukurikirana
Imana bahezagire no kwafise imitima mibi ngo bigira ngo naba diaspora bari hanze kumata nico bona dufasha bafasha ibintu vy'ibibamba atani kintu gishasha banafise. Niki kintu rero basaba cyanyuma niki kintu usaba abantu bashigikira abantu kubera barahari ego ndashima ego murankunda nabakunda kimwe gusa muri abantu mumbana sana zisho ikintu ngoma nidoga naho nopfa ubunyene nzopfa nidoza ati muri abantu mubana sana munduzi tara y'umuntu haciye mba hande mu Rwanda canke Tanzania canke Nigeria bano mu boss mushigikira mugo nubona amafaranga ndi nawe yo kugandi nayo ntanzara afise mugari ko abarundi nabo hari tefu nabonye musa ko cyaratembereye bro naraciye Kampala nca muri Nigeria nca muri Kenya Tanzania ukubita umwibi yego umwibi ngoda sasa ni wapiga spiri yakiri mwangiza akiri ikamadesa ngo nicyanzanye sinizanye kisa barundi n'abana bafise inzigo ni mpamvu satubindira ko ndirimbo y'abarimi kubaka izina nga mu Rundi ibintu bigoye n'abantu batumva bari hanze bari n'abana bafise inzigo kandi basanzwe bavuga ko usana KIRIKOU wewe ko mwamuvukana KIRIKOU ndamwemera kibera KIRIKOU nta nzigo iyo kimwe gusa KIRIKOU nta nzigo yo kwenda mwemera sana kwe n'umuntu yambwiye ati we pete uzovamo ikintu kiri nawe ntarishikana mugara ntacu icafise urakima mu Rundi sinuvuga nawe umuntu kwera Imana muhezagire bona we cari kidoma yifuza ati mbigi impano hanzoduga gute aca wana big fish carahabura aca kubita umwiva ngaha ni Londres so sakimase kare so peace danger so nawe uvuga ati nanje nzonyika bibaho hari n'abantu bariko batumviriza ngaha barabona tera y'umuntu umuntu mbe namwezemo amata imitaye tiyopamo ikintu yego nuko nyene ivyo wanje nuko bomba seki ukavuga ati ubuzima bukaba burarangiriye aho nyene ubuzima birangira upfuye bro nta makuru ufise ahubwo yamenye rero ubuzima aho burangira we bizurangira upfuye bro hajya umaze gupfa ivyo biba biheze muyikomeye izere kubera inshuti n'amagara kandi bironderwa n'amagara umugenzi nawe n'amagara kubera nekara gusigura basi inshuti n'amagara kubera inshuti yawe nawe amagara yawe kubukomeye nta wundi mugenzi uzobona atari we wikunze manze wikunde kandi ukunde n'abandi kundane je n'umuntu ufise urukundo sana cy'urukundo ufise ni mpamvu je ntanaronka kubera ntanga sana cebise amafaranga mbonye umwana abayeho nabi ndamuha kwiti nawe we si wabizanye reka batwice nawe bakobwa wawana ba Nikodemu ba Markiyo ba Patrick bagaca mututura gaca mutera inda wa mwana wavyo avukira mu bibazo nawe ibatse garafire kugwana komba mwishukira umwana muto wewe nawe ivyo hate mu myaka y'ubuto we habageze aho ukora nyene ufise ubufasha umuntu agushigikira ukavuga ati ndafise papa tingeze muhira nangisuguti cyane naho cyo kurya we kibazo umwana muto ngana nkuko ndaje turagwa n'abantu benshi bariko batura ibazo umwana angana nkuko uvuye ku ishuri ubu urashyize home nta sosu hasanze umwaka wese sakimaso aho nawe ucana maremare ubu wabatikanye kurondera basayo kurya ivyo bikugora nanye ivyo vyangoye unegashagara fena guciriyemo ya mpano yanjye niho yagiriye unegarafe nza gukora ikiraka mu city ndiko ndiruka mu city ko nimira ukuntu ryorenga wamanya kuririmba na comedy umva mariko ndiruka nukuntu nza gufungura uwo mwanya ntawonda umva sindabiho umwanya mugari ko yangabirano ngwiza speed si vyabose ngwiza speed hari shaka harashika bavuze PUBG Madesa n'umuririmbyi kandi nkagera comedy ugakina na comedy mbega Madesa yubafise imboga ziwiwe ntaho ndaronka mugari ko ndizeye tu one day bizogenda neza jogo nkene telefone yiwanje hajya nyene nzokora ibintu vy'iwanje iganiro apana kugenda ku muntu nza kubatinda ko siganiro ngo ndabira hagananye mugati kandirabire harabana vise umutima mwiza bro reka tugushimire cyane
urakoze Imana guhezagire nawe yewe n'abafana ko batumviriza Imana bahezagire tunawe support kandi mwe muhari kweli hakubana n'abantu none nama mbana n'ibibwa cyangwa mbana n'abantu kweli ambwitse ukuri kweje n'ukuri kw'imaje mvugisha ukuri ubana n'abantu kuko n'ubu uri kumwe n'abantu umazagiye wabinshangwa sanga ati none abantu batanyire ku rukundo n'ingiri ngaha kwisi ivyo bintu batonzanira napfuye n'ivyahe ariko bibutse gufyonda subscribe hari bibutse gufyonda subscribe uyivuga nkawe yewe nyene nta mwanya wose wo kuvuga icongereza namba kandi murakoze ku mwaka ko ndigira nyene ko ndari muri rendezvous ntubibona hano ngiye nk'ubu uduhejeje ucugenda Chenye ko utangiye muri ville kudandaza bro. Chenye nkorera muri ville. Ndi umukomisiyoneri wo hajya muri village. Ayo kwa Oscar. Hagati hazo umukena mubwira ati vipi umeze neza ati poa. Kare umudushorere akusomesha. Nimba wowe umpaye umwanya agenda muri village kwa Oscar ukamushorera bingase nebo nabura yama. Komba nakoze. Nuko kasiki wanje. Madesi araje kutubwira ubuzima bwiwe aravuga ati ubuzima ni bubi buragoye cyane mbabarire kiracagenda ubuzima si bubi nabayibayeko isira kubwira nabi yambwira kwisira kubwira nabi hari umunsi urumbisi idutse hejuru ikakubwira nabi simwege mururazi muragapirepi abantu ni babi ndakenda abantu ni babi cyane bararura umba abantu banetse gubabaye unezerewe n'inzigo one nima babashwanye n'abagore ko batabishira ku bagore babo canke umuryango wawe sina nyina sina umuntu avyenga kuri inoze ko twawane gwisi bihenda amaso reka tugushimire cyane asante sana mutu wangu kana kubwira nomero urabe uko ntabantu ari babi urabe uko ntabantu ari babi kamubwira nomero ziwanje usura umuntu an telefone kandi umunsi nzoza nga nza ndiko ndashima none gamadesa ndakubaze kabaze oya yego kwaza kabaze urukundo rwawe rushingiye kuki asante urukundo rw'iwanje rushingiye kunda abantu uwo mwanya Imana ibimpaye kuyagana wewe je ndakunda umuntu nkimubona ko sinokunda umuntu yagiye mu muryango w'abatajya umuryango w'abatajya ni mu kuzimu ko nta gufungura nta uyagisha n'uwundi oya tekereza icyo wari wabirenga ku isi tekereza umuryango w'abatajya rero nta gufungura ni mwisi y'agacerere tekereza icyo wari warariye aho waravugiye mu mikrofone bahwana bacopa baguha umwanya aba journaliste tekereza akarorero cyukaraba bakanumba wa munyamerika bitagute ndamwibagiye tu mu gucira abantu bose bakoze mandika batupake ni beshi tukirafre ngakuri ruse turabona amafaranga mugo tubisiga ngaha ku isi code ni Imana nitsi kode yose tinaho turihenda yego none Madesa mbega urafise famille mama papa ndafise mama papa naho nigitse mbona mu buzima bwanje mbega bo barakubari ati papa yarameze uko go yarambwiye papa papa wanje ari umuntu akundana ameze nko kuwanje yatanga icafisa gitanga mugari ko baramugambaniye tu ni kwisimetse mugo murundi yakotse kweri nta parasa yigizagurisha ntiyafiriye nayo kweri asante iyo uri kumwe na mama wawe nikiye kintu cyambere horo umubwiye mama wanje nyine kumuryohera kubera abahungu turakunda ba mama abakobwa nabo bakunda ba papa keshi zo biraba kitura yaga nyene none nakunze mama no kunwa nawe mu Burundi nakunze n'umuvyeyi wanje yamvyaye no kunwa na Murundi kandi wahora uvuga ati kugira ushike ngaye Bujumbura vyarakugoye cyane vyarangoye sana vyantwaye umwanya munini sana sarumba cewe nama nje nakwanye kumba mwisuna natsa amabarafu nkora ikiboyi mesuri impundu z'abantu mugiye ukomba ndayigwana sifya bose bro tini numa y'ishamba pana bajye baronde basoza kibazo zakimaso egareso
inuma z'intungano nibajya nyene bashiki wabo ugasanga biruzuye je mbwo nakuze ndironderera kwera ukavuga ati jewe Madeso n'umunsi naronse ndashobora nimba nabuze jewe nabimenya n'Imana yanje mugiyo waronse nyene uravuga ati reka ndungikire mama none sinakubwiye kode wewe ndokunda murundi nakunze mama wanje we yambitse amezi 9 mu ndaga mama aho muri mwese mubaho kana bisaba abantu munkurikirana sana mubaho sana ni Amadeso ariko nabwiye two story inkuru y'ukuri apana ndo kugenda kujyajya kugenda uvuga ibintu amacama dakenewe ko je girlfriend jewe niko navuga iyi interview mbangende kuvuga ikintu kiri ku mutima ibintu bihari apana vya bintu kiniki none Madeso watubariye muri gwa rukundo nyene niko turiko urafise umukondanya ubu oya mugari ko ndamurose twohura umaje nkene bamudematse kurundera nimba nagiye guhiga nkaronka ivyo bihumbi 10 nabafise nateramiye tugafashanya rego ubudemu umukobwa mwiza sikuvuga ngo ni umukobwa mwiza kusura usayiri umukobwa mwiza no umuntu afise umutima bademu baratandukanye uzobona benshi kugira umuntu awukunda biragoye bro umwase wawundi ubona nyine umutima yawe ukishimira hari abademu urumva n'abantu abademu bameze nk'inkoko umva abademu bakunda ati nkuko umatse w'ikigori iratse imbere yiwawe hagura umuhungu nawe ikintu giharonda amafaranga uzoraba benshi abademu batusa nkako bariko ryama n'abatama nkatwega abajene tuhari birazwi atuvuga ati boza baraza kubajene nkabo oyaye kubera bakunda amafaranga hano yavuye kwa Yuda bro Yuda yagurize umwana w'Imana mugo nawe vyarangiye yiyahuye bro yatakuje Yesu kwera umwana w'Imana kwera tanzigo cyo wiyumvira umuntu nkawe nawe yarabibwede hasi giti kibisi harakana ishumye bro mugo nawe bamponde nazi ngahana ndabwa n'abantu benshi harazi kinini tanayaga gato kukumbuye na cyane sana nuko mumbana nyene umva sindonka speed yo kuza gukora ibiganiro kubera mbanze nifitiye inzara ishapu iki nta bufasha baga nabo bakora ibiganiro nk'iki niki ariko Madeso imbere y'iko turangiza nagomba umbarire amazina yose umva amazina yose yiwawe asante banyita ntawe yankira Jeremy izina ry'abavyeyi ntawe yankira Jeremy mba ntawe yankira ivy'Imana ikora mu kirundi ciza Jeremy nawe urabuze amateka Yeremiya yakoze muri Bibiliya jina kure muri Sunday school nawe n'umukizwa ego wariswe Jeremy munyumuza kwitwa Amadeso yavuye muri ville nanaza amashashe ya gatatu shashike ujyabe shashike noza amashashe ko arabona ko n'umwana nkende bute dishashe sane shashe nkanca nkoresha nagena nk'inuma y'ishyamba ngo n'inuma y'ishyamba faster ni chapu nkabasohoza muri ville hanze aho tugeze ku mazina 3 abiri izina rya gatatu shashe shashe nako shashike ndakona sosoke umuhisi mwaragendanye urya nonza kumuraba tarapfa nashaka kubwira mugo murundi yarakotse amateka hajya afitso igira ngo numuhaburaye hari undi muntu abamuhaba sosoke never die shoke yari so muri ne izina rya gatanu ndacakubwira shashe irya mbere shashike abiri sozakishwa zakuwaza ane sagupasua kichwa atanu inuma y'ishyamba atandatu namba igindwi so umunani so birakomeye nawe nyine ayo mazina yose ibaki the wing umuyaga utaboneka the wing nari akayibagiye the wing umuntu umuyaga ugiye nuho nyene mubuhagurutse ngaho chatukubura jendi numa uko jendi yemera bro afise amafaranga yiwanje jina afise amafaranga yiwanje kujya bro ntanzara afise kweri aya ndashimira Imana ko Imana arabikoze sikwiyemera siko nari mwiza kuruta abandi bose
yego tubasengera bisi nabo urazi ko barura Imana yaduhaye umwanya tube nk'abanyamerika bamwe umuriro ntutsi Yesu nawe kunakora atsana umuriro ntiwabonye wa muriro muri Amerika ingene waturiye bajya bigira ngo bagiye hanze ngo n'aba diaspora hanyuma umuntu nibo basangayo bariko barajya show ale hafi y'abantu banje batatu umuriro watwaye yego kandi bagoma banyemera ngo nzogufasha umuriro urabatera shoke ya nkovu ni muri ne basengere bro uratse gusenga tubasengere turangize mu dusenga gusenga kwe kubera Imana yaduhaye umwanya uyo tuyagiye bro ko ntaco yatenye tutari yego cyako rero dusenge tubihe Imana byose n'urugamba Zinaga data n'ijya mwana n'ijya mutima miranda amen nuko musenge mu rya muti data twese uri mu ijuru izina ryawe n'iryo bawe udifite kujya bidukwiriye umunsi Mana udufashe nujya mu ntagowe arushe mu mutwe ashonze afise inyota data je nta muntu naremye niwe waremye abantu data ishobora kibeshi wawe kode ni wawe habwe icubahiro intugambane nk'abanyamerika amen amen murakoze cyane kanabwire za nomero 67 wisakate 960 asubiremo 67 wisakate 960 subiremo kandi 67 wisakate 960 abo bantu banyere ku urukundo ngo baranyemera ubwo rukundo rwanyu umuntu atanyeretse urukundo nk'igihari nukuri ko Imana hatuguma ndondera ikiniki umuntu abukunda gwamahera joba Imana gohezagire ni King's Family Burundi TV tubashimira tubashimira cyane mwibuka gufite subscribe hariya n'agakengera kugira muze murabona ibiganiro on time MC Goragoza MC de la République banyini wanyu ciao ciao bomba